ngira mvuga icyatumye jewe ntakizwa kuva ndi umwana nuyo yakinyibukije naye narabihevye kuko carambabaje gituma mvuga sinzopfa nkijijwe narababwiye ko nakuze jewe mvuga ko ntazopfa mbaye umukizwa kandi umwana w'umupastori reka ndakizane rero abantu bavugira Kristo ndikumana niwe batuma ndabajije niwe batuma kugira bavuga ibintu nk'ibi oya abayavuze uko bivanye nuko yibutse ivyiza vyaciye mu makuru ya Kristo canke muri kanguka canke mu butumwa deja ubucumuye ambwira ati koko ibintu ngira ndakubwira ni jewe nawe nta n'uwundi muntu abizi jewe mugabo wanje ni umuprofeti kandi ndamuzi umuprofeti nta n'umunsi nzovyanda ngaha uwo munsi sote bazonyica canke bararebe bikoreye imizigo bave mu gihugu par exemple hariho umupasiteri benshi barongora arabatindi atamahera arabatindi abapastori benshi bugura amayigiza arabatinda atamahera bafisi koko apana n'abakene abatindi none sivyo nabo barabizi abagore b'abapastori bafise ibibazo mu ngo koko bafise ingorane mu ngo zabo abagore b'abapastori bubakiye bashe ku mahoro benshi 99.9 ndazi umupastori tuzi nanyi yahora batuma amaboka y'abagabo babo nk'ubu umugabo adahuza n'umugore agagutuma iboka y'umugabo wawe ukayingwa kugire deliverance bigahera basambanye ba delivery boka je ntana ko abantu bantuka umunsi navyanze hanze muzoca mu bantu muzosaba kuvuga Pastor Kristo Ndikumana turafise n'abandi banini gose bakora ibikorane bikaba binini banini uvuze banini ushaka gushika koko no kuvuga bakora ibikorane binini bagakiza imitima ya benshi imitima ya benshi igakira imitima ya benshi aho tubirabira aho kuma commentaire umunsi nzobana batantuka nzoca mbona ko imitima ya benshi yakize ikirahe bariko basengera muri vide hari aho byitwa ko urengera ndengera he ibikorwa vyiza ndengera he mbwira aho ndengera jewe gufata umuntu ashobora kuduza ibibanza binini none ibibanza je nababwiye Imana nikorera mu bwishi suri gatonye ashobora kurungika audio canke record imwe igafasha isi yose mu gifaransa abumva igifaransa bakumva abumva icongereza abumva ikirundi bakumva bagashinga intahe z'ubuzima butandukanye bw'abantu bagiye barahinduka bivaye n'ubutumwa bumvise uciye muri kanguka hamuno munsi wowe koko Claudine yaciye mu madini menshi atandukanye yabaye desi canke abakozi bana bamuhemukiye akaceza akavuga nabi wa muntu avugwa neza na benshi canke yumvuga neza n'abantu none ndababaza je ndabibariza ikintu kimwe kankwere kundi muntu reka izigenza wa bose rero wundi Modeste reka ndamugarukeko baramubajije ati harya bamuvuga Kristo Ndikumana ngo si umukozi w'Imana ibikini urumva baba bavuze jewe nce ndavyumva uri kurumva wewe ubivuga ku yiki urazi ngene yishuye ati barabahunya amaso bakabacurika abakristo urumva ugiye kumuvuga nawe babona ko ari we mubi ni iyo ukoze ku mukozi w'Imana Kristo Ndikumana byukuri umufata gute wewe bwina mu mutima wanje je ngenda ndamufata nkuko nofata umukozi w'Imana uwo ari we wese uti kubereke ijambo ry'Imana riravuga neza havumwe uwizeye umwana w'umuntu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomereza rakomeze neza murose mwiriwe cyo nkumura bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wese uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvya barabudavuga Martin Nabi Saudi, abay Dubai, Canada, America, mu Buswisi mugeme sendabaha ikaze. Uyu no munsi udasanzwe kandi atogira amahiyogira umutumire adasanzwe yitwa Coco Claudine. Muramuzi muramukunda mu bitandukanye, benshi yabahanuriye ibijanye na heziwe hamakandi mufata inzira yakazoza hamuno munsi naho ariko akangurira bamwe mu bijanye n'agakiza tuza kumiyagisha byinshi bitandukanye. Turaguha ikaze. Merci beaucoup. Umeze neza cyane. Kisabye Imana guma bwiyongeye ko bukeye nuko bwica. Ega Imana ni nziza nikora nk'abana b'abantu. Ako n'abantu ga n'Imana igica mu bantu. Imana ivuze ego ntavuga oya, nivuze oya ntavuga ego. Umva yemeye kambwira mwiza ndavyakira. Bantu b'Imana ndi mwiza cyane vraiment ndakubwira muri commentaire abakunzi bako muri commentaire oya vraiment uri kuvuze ngo ni kibi je naco bimbwira mu ngambanzi ko ndi mwiza muri commentaire arafuse abakunzi benshi bagukunda bumva kabisa umutima wabo bawushize kuri wewe. Unyumva gute iyo ufise abantu ku ruhande rumwe bagukunda?
ku ruhande rumwe. Bo jewe igitangaza siko no kumva umuntu anyanka. Iyo numvise umuntu anyanka canka ntuka nta gitangaza kirimo. Ariko numvise umuntu ankunda n'umutima urakubita. Aba ari igitangaza kimbayeko. Kuko ndamenyereye neza yuko mu mwana w'umuntu nta rukundo rubayo. Umuntu arenza avuga ati koko ndagukunda uba barimwo mpemo w'Imana. Si vya bose. Uronse umuntu agukunda n'ubuntu bw'Imana bugiriwe. Yes. Ego. Yes, uramutsa abakunzi ba African TV, abakunzi bawe n'abansi bawe. Shaje nibaza ko tabansi ariko mfise kubera. Okay, abo mudahuza ivyumviro. Nta numwe dusangiye itongo, nta numwe dusangiye umugabo, nta numwe dusangiye Okay, ndaramukije abakunzi bacu ba African TV. Ndagize mwiriwe na mwaramutse bivanye umwe wese aho aherereye. Yes, abakunzi banje bankunda nanje ndabakunda bizumwa. Kandi cyane iyo mumbwiye ko munkunda ndaryoherwa umva umutima wanje uranezereye abambwira nango ni kibi ngene gishisha ivyo uvuga biraboze nawe nyene ndabaramukije Imana ibababarire ibahe mpwemu yera mukizwe mu mpwemu no mukuri. Yes, bambwiye yuko hariho commentaire umuntu nabonye avuga ngo kwanza pano baba Kristo bindani nyene babandi bindani. Yego. Urana ko nari mfise plante. Ngo nikoreye inzoka ku mutwe vraiment. Kubera plante. Kubera plante no kuri kw'Imana. Ngura iyo mishatsi ngo yikoreye inzoka ku mutwe. Abapastori babo abagore babo bikoreye nabi inzoka ku mutwe. Eske twese twikoreye inzoka ko nabama bashamo plante. Shavura hakiri kare genda buhoro. Sishavura. Ndiko ndababwira ubu nta nzoka rero mfise uri umusuru umukozi w'Imana. C'est naturel. Wabonye. Uri nkakana gari wakubatiza. Kariko amaze imisi mubusazi bwinshi. Amatara batizwa rero. Nage mu mpama sivyo bakunda look, bakunda apparence. Apparence vraiment murabona ko nakijira. Mugivye indani navyo muzi. Yego. Komande y'amarori hari umuntu yavuze ati James ko cha marori yako. Gusa nta kindi kibazo nifite. Bama bambaza ivy'amarori rero. Amarori hano ndayagurira. Mu Burundi canke oya ni mu Burundi mugasi novuga abantu ndakuko nta publicité nta mahera bandisha publicité. Sishaka kuba publiya business zabo. Gusa ukeneye azombwire ndamwereke muri villa hayagurira. Yes, koko benshi bamaze kumenyera, benshi baramaze gukunda mu bitandukanye ariko cyane cyane mu bijyanye no gusesangura kujyanye n'abakozi b'Imana. Turi mu gihe aho mu gihugu cyacu tuziga tubona abakozi b'Imana benshi bamwe bavuka bagakura abandi umunsi agategura ibitaramo bikomeye bikaba binini cyane gose aho bukera turafite n'igiteramo kigiye kuba cha Prophet Modeste giye kuba ku itaki ya 20 ko atamuntu mazosubira kandi gupfa turafite kandi n'ibikwanira biriho kandi kuba twakiriye abazungu hanya mu Burundi. Ubuvugishwa mu Burundi buguma bwinshi. Ubona gute igihugu cyacu cy'u Burundi? Ni kanguru. Ni kanguru ridasanzwe. Aho. Yego. Bo ntaco nabivuga kico mugabo kuri Modeste. Nyazi ko nogira ico kwanza. Je namba kwanza je ndamwibarize Prophet Modeste mbanza ndakwibarize wowe. Nahi. Yesu. Nawe musigaye musangira ifanta ya Coca vraiment. Waramanye kiganiro yakoze ejo bundi. Yego. Avuga yuko yabonye ingene Kristo Ndikumana yagujije abantu yagize igikorane c'abantu benshi ngo yararyohewe acamara 4 jours asohoka aja gusangira ifanta na Yesu. None Modeste kuva ryari Yesu anywa ifanta ya Coca vraiment. Apana ikanye. Honyine batwigisha ko mwijuru nta fanta zizaziriyo nta byo kurya bizoba biriyo. Koma ifa yuko jewe ntahuza naho bavuga ngo je ndagumura abantu. Cyane pe. Oya Yefraniki. Kuva ryari Yesu anywa Coca ikanye. En fait mu buryo bw'impemu birashobora gukonda. Apana bw'impemu ntiyavuze bw'impemu. Yavuze yamaze 4 jours asohoka. Urumva mu kabari cya muri restaurant I don't know. Ariko Samuel aja gusangira na Yesu ku meza ifanta ya Coca ikanye. Basi utumuvuga basi nakayi kabakizwa. Urumva erega ifanta burya niko abantu atavyazira gwaza. Yesu kwari waramugwajije kweri na Coca kweri. Modeste vraiment. Rero je navuze ati none ibi nibiki kweri. Ahubwo ari kuvuga ati nafashe umwanya ndasenga. Kuko barya abantu nawe urabakeneye Modeste. Urabakeneye none si umuprofeti. Akeneye nawe abantu benshi. Urumva? Nanego rugenda rimwe. Voilà. None ico nico nkondera abakozi b'Imana ngahi Burundi. Kwanza bose.
bagira uburyarya harya usanga yarafushe sinde mu mutima wiwe Fushwa niki akaca avuga ngo yagiye gusangira ifanta na Yesu amwereke ko yaryohewe kameme koko nta muntu Kwanza n'umwe nta d'ailleurs. mupatriote n'umwe Et d'ailleurs. atanezero wabonye Kristo ndikumana Ntaco. yujujana Et d'ailleurs anyavra Yesu Kristo uwo tuzi Yesu Kristo twabwiwe ntakorera mu bwinshi mu bwinshi yes ntakorera mu bwinshi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo hariho inzira ifunganye yicamwo baki kandi bazima aho rujya rusanga rwagutse gucyanye rucamwo abasuma abasambanyi imborerwa mugaje simborerwa n'abandi bose urumva n'abicanyi abantu bose babi bose bagenda ariko agafunganye kajamwo baki Yesu rero ntakorera muri byinshi bisigura yuko ibikore nka bijyanye Yesu ntabareka arabibona oya mushatse kuvuga Modeste yaryohewe kubera yabonye ko umuntu yujuje stade yujuje kuko ni benshi bahakiriye ni benshi baje bahakira mu mwami n'umukiza mu buzima bwabo bagata bameze neza urumva nk'umukozi w'Imana mugenzi wiwe kumukeza no kunezereza igiterambere burya n'ubu hypocrite ni hypocrisie grave ngaha nta n'umwe ngaha je maze kubibona nta mukozi n'umwe aryohererwa mugenzi we iyo afise n'urushengero runi tureke nabirya Kristo ndikumana yagize n'urushengero yurose abakiriso je mfise bake canke urya afise bake baruhira kugiranira jalousie exemple nyereka eglise ngaha mu Burundi bwose yego ama eglise yose iyava kagera sauf katolika katolika sindabibona ivyo bintu bigize gute nyereka eglise batarasambura urumva zirihe mbwira urazi ko jewe utavye nsumvye Bomberger iri hajya anyuma z'inyaka Bomberger yavuye ntibagwanye muri Bomberger bamwe nibo bagenda ariko numwe yavuye ariko ntibasambura indira ahantu hose uzosanga urabona abantu bidivijije bamwe bakaja hari abandi hari egare aho hantu oya ariko mu rugendo harabamo ibigaba harabamo bamwe batagutahura nk'umurongo ega ntibagwana n'abakirisu ntibagwana n'abakirisu n'abarongozi mu burongozi hagati ntihaburamo ibigaba rindira abantu bagwana baribo nibajya bawisangira bijya bigira 10 n'amashikano twe tuba turi ntama sivyo nayo mahera baronka dupfa gutanga ntitumenye ngo banduye ngo miliyoni zingahe bonyene kubera aribo bayasangira baca urumvuga cisanga mukuru atwaye menshi batoya ashatse kubacunyiza akabaha makeyi baca bashwana rero iyo nivugiye rero ati aba ya maeglise ni business baca bansamira hejuru zuratandukanya ariko kuko hari maeglise vraiment mazima koko ngira nzima basi wewe muri commentaire baraza kutubwira oya mbajije wewe jewe umeshora kuvuga aho ninjirira jewe ndahemera urahemera hari n'abandi ga muri commentaire badukurikirana bafise aho basengera imisi yose nabamvuga nti simvuga ama eglise yo kwanza je sinkunda guhagara ku ma eglise nkunda guhagarara ku bakozi b'Imana kuko ama eglise uvuze eglise ingene maze kubibona impwemu y'abanyafrika uvuze eglise babona ikizu sawa kijya kizu mwubaka ngaho bakaca bandika ko hejuru ngo eglise kanaka nikijya normal mariko jana rize ziwanje maze gukora eglise sisengero y'ikizu eglise naha mu mutima narabize rafuwa pasi eglise y'umuntu iri mu mutima iwiwe uri kurumva ariko abantu baca bavuga ngo urumva ngo eglise iwacu edayo aya maeglise niyo mpamvu abantu bacanamo bakaje baba muri business nta muntu yagira eglise yiwe mu bisanzwe urana muri katolika amahera canke mu bamiziruma amahera sinzi ko muracaye je ndamaze kuhaca hose amahera ntaja ku mushehe ngo arayibitseko kuri konte yiwe canke ngo amahera ngo aragiye ku mupatiri canke musenyeri oya aba amafaranga y'ishengero bakandika ati twaronsaya kandi akura gutya mugabo twebwe turabaha gusa abo banyakuntu abakozi b'Imana mu buzima bwabo butandukanye hari byo muzi none hari umupastori numwe yerekana ngaho ingera amahera aba yakoze arya amahera tuba twatanze nipakacisa kubasigurira najyaho waratanze kigira no maruma barabandika ivyo ntabwo nabibonye muri Adventist muga naho nyene barabigwaniramo nabo nyene barandika bakavuga ati amahera mwatanze naye urumva no mu bapentekote ariko nuza gusubira kwishuza ngo vyakoze iki
nawe naho ntubawatanze n'umutima umwe ko oya barya nta kibazo bafise abakristo Umushuzi. abakristo nta kibazo bafise ikibazo gifise abashumba nibo babigwaniramwo kubera iki amaronko menshi aziba amatwi mu kirundi yego yes bishaka tuzavuga ko kuri no munsi mu biganiro giheruka twakoze abantu benshi bagize ico babivuga ko bitandukanye bamwe bagaragaza ivyumviro vyabo n'abandi bagaza ivyumviro vyabo ariko nabandi batwagwa n'agashavu hari benshi batwaye n'agashavu bavuga ibiri ku mutima biri ku mitima nizo nza kugaruka muno munsi gatonya kuba ku matanga ngano duheruka tuvuga ku byaranze Chris Ndikumana ndetse n'urugendo rwiwe ariko kandi abantu benshi barababara pe harwanditse commentaire avuga ati commentaire kabisa za kungora gusoma fashu y'isomo yaje sinzi gusoma ikirundi uzi gusoma soma sawa kambere gusa gatangura ibindi kindi reka ndabisome byose nabonye aho iyi rero yarankoyeho umuntu yashavuye cyane yitwa The Peace Love Israel oya ndabavuga sanga ari abagenzi biwe no kuko urinze uja kuri YouTube ugakomanta tu t'en fiches abakuvuga canke ababibona bisome neza ndazi ko bibona neza yego avuga ngo abahutu mwaravumwe mwese ngo iki gisubiramo neza ntaco numvise vuga cyane abahutu mwaravumwe gose mwese gushika Yesu azogaruka ntaco muzomugira ubwo gwanko nigo mwamamwo mwamashetani mwe uhoraho yabavumye ntiyihenda hano kuvuga ubwo gwanko wa Chris Ndikumana koko menshi bagaruka bavuga yuko ugaragariza cyane ugwanko Chris Ndikumana nagara ngaho nya kuri iyo ya mbere reka je nibarize kuri iyo ya mbere avuze ngo abahutu deja rakijijwe ibi by'ubwoko deja Imana ntabyizi nta muhutu izi nta mututsi izi aravuze ngo abahutu ngo mwaravumwe ni bande bavumwe no aho je navuze ati none aha yashatse kuvuga hariho n'izindi nyimba ngo tuzogwara ngo ibiki ngo mu mutwe nyene oya mu gihoro gose ku mukozi w'Imana koko Imana irakuvuma indira none jewe azi gute ko ndumuhutu cyane ntari umuhutu aho niho kubera iki abakizwa benshi bafise problème y'amacakubiri kubera iki Aka mu Burundi mu bisanzwe n'amacakubiri ngira mvuga icyatumye jewe ntakizwa kuva ndi umwana nuyo yakinyibukije naye narabihevye kuko carambabaje gituma mvuga sinzopfa nkijijwe narababwiye ko nakuze jewe mvuga ko ntazopfa mbaye umukizwa kandi umwana w'umupastori reka ndakizane rero jewe nakuriye mu ntambara mbona duhunga nari muto mbwa nciye ubwenge sawa mbona duhunga sawa nkabona abo urana bajya banamwigana mu bana mukina mahora mukinana abavyeyi babo urana muri family badihungiriyo natwe duhungiriyo sawa ukazibona amaigrize yanyene je mbamvuga simfa uhurubuduka jewe aya maigrize nyene arisugarije afashije ubwoko bumwe sawa ikintu rero cyambabaje barise nyemba bakura ibyo kurya mu mashirahamwe y'abazungu ntumbaze muga bazana ibintu byinshi n'impuzu n'ibirato n'ibiki byose bakacafasha ubwoko bumwe babandi baravuye bagiye Tanzania bagiye muri Kongo bagiye hehe baragarutse baca babagira amahema twe tubaha nabo turabona aho baba sivyo mugabo bakaca bazane bagafasha bwoko bumwe iyo abaje nandi ibintu byose ngaha ntiboronka nivyo bantu kije barabanyeshengero none nubu norivuga ni kubera je inzobivuga ikindi gihe uri kurumva none nkubi yaba navyanda byose ngaha byogenda gute ibaze nk'imvura irikiragwa umuntu mwabanye abana mwakinanye ukiyumvira ingene bari mwihema hariya anye bariko barakubitika inzara ibakubise bamwe ukabona baragwaye na kwashi abandi bana bamerewe neza abavyeyi ntibavuga ati nk'abakozi bana baje gufasha abakozi bana bigeze kubana n'umunsi umwe basi uri kurumva franike byarambabaje je ndibuka nahora ndavyiba muri stock nkagenda nkabibashira abo twabanye muri make bahamwebwe mu ncamake iyo eglise no ivuga boca bandasa n'ukundasa reka ninumire urumva je nkagenda nkaca mbeshe ko ari papa bimpaye ndabibashira muga kubera numva romoro nari muto vrema
naciye mvuga jewe nta mana y'abakizwa nshaka numva biranciye inguvu numva birambabaje mu mutima wanje none mvuyo nawe arakigarutseko urumva azanye iby'amacakubiri eske hariyo abantu bacuritse mu mutwe baciyumvira ibintu by'ubwoko ukacuja muri commentaire ni igiki navuze ku buryo yotukana ibintu nk'ibi bon ashobora kuba yatwawe n'agashavu bivanye n'ivyo ariko uravuga avuga ati no kameme nonaho bakije je ko ntabatuka ngo ndabishura sije bamavuga ko ndumupagani ko ntaje ngaho ngo ndabishura hari commentaire ni murambona je nishura ngaho uri kurayishura ha oya sindatukana n'umunsi n'umwe jewe cyangwa urabona nja kuri YouTube ngo ndiko ndishurana nabo nta n'umunsi n'umwe kubera iki je ndakijijwe ukunye no kuri wanje hako nomera uko nkagira amacakubiri no tumanya inzoga kumwe bavuga ngo je nywa inzoga ngo ndimboreko hama kabukije gutunywa inzoga je nzoga ntazonywa imisi yose mugiyo nyoteho nkumva inyota irankubise ndazinya haguye koko naguye mu biki aba hako nokiza nkuko sinotuma ninywera inzoga soma yindi uyo niwe mukuru w'abagenerale muri YouTube nga mu makomantere w'umupagani uyo rero niwe mukuru wanyu abakomanse bose nabi uyo niyo generale wabo abatwara none wumva bijanye hari umuntu akijijwe avuga ibintu nk'ibyo ashobora kuba n'agashavu abantu bavugira Kristo ndikumana niwe batuma ndabajije niwe batuma kugira bavuga ibintu nk'ibi oya abayavuze uko bivanye nuko yibutse ivyiza vyaciye mu makuru ya Kristo canke muri kanguka canke mu butumwa deja ubucumuye Imana ntibayivugira gutyo narababwiye umuntu ashaka kumanura avuga ati ko kaho wavuze nabi kandi uburenganzira bwanje ivyo mvuga n'uburenganzira bwanje nta numwe ashaka kubimpora no yego ari dukomateri vuga ati aho mugore we nta kintu kikwishemo Yesu agutabara nta muntu akijije atobora amatwi n'amazuru nayo nyene gutu umuntu akijije atobora izuru nanjye ndakigarutseko yitwangura umuntu yavuze n'amatwi b'Imana byose abagore b'abakozi b'Imana ntibatoye amatwi majorite nka bose ntibambara amahereni 99 na virigire batoboye amatwi bambara amahereni apana rero ayo matoyi bambara bya bihereni bininiye si bose ko kuzuru naho kuzuru reka ndabibabwira ari waraguye neza turavyemeza kuzuru turaguye kuzuru ihereni riri kuzuru nongaha nico kimwe je kuzuru nigeze kubiheba mbere urazi ko narongowe n'umukozi w'Imana urya twagize divorce Claude wanje n'umukozi w'Imana arabinkura uranga nifite udushatsi naturel nsubira kubuku n'isasi nambara ibintu byose ndabitanga urumva mba naturel ariko ndaraba ingene nitwaye neza nsubira twaradura n'abantu bakambwira ngo narabaye mu Pentecote ndaraba ndavuga ati none mena je vais faire ce que je veux urumva kuko nasanze kutambara ihereni sibyo bikubuza kureka kwitonda kwambara amahereni ngaje urumva ikintu cyose ugikoze ugishaka gikore ariko wibuke yuko umubiri wari ngoro ya Kristo umugore wawe burya ntatoboye amatwi wewe burya umugore wawe ntatoboye amatwi vuga ati oya twumve ko mukunda gucira imanza abantu mutaravye ibyo wayo wewe nyene umugore wawe ntatoboye amatwi oya uri umuhungu umugore wawe oya kuzura ariko amatwi ntacho hasi kuzuse normal umusi nzobana kuzura ugako nico kimwe none ngaha ndagukweza amatwi urababara ndagukweza n'izuru si umubiri umwe none difference irihe difference izuru n'amatwi muri ko matere mumfashe utaboye ugutwi n'izuru c'est normal nico kimwe bien sûr yuko umukobwa yubahutse gutobora izuru iyo ni mentalite rindi iyo ni mentalite y'abarundi n'abarundi kazi ivyo biri ngaha uri kurumva rero ndaguha karorero hari umuzungukazi ahora atubwira ubutumwa kwa Apollinaire Apollinaire kiri kumwe na Mark hajyanye muri Life Center yari umusheri wa David David Nduwimana ujya ari muri Australia niko bahebanye arongorana n'uyundi w'umurundi kazi uwo muzungukazi ari umufiance wiwe yara twigisha hajya muri Life Center yari afise apana gagahere niki wanje katanaboreka gose rimwe rinini ringanuko ntiyavuga ubutumwa abantu bakabwumva mugiye yari umurundi kazi yari ari fise bari kumutera amabuye nta n'uwari kumuhana micro mugiye ko yari umuzungukazi nta numwe yavuze nta na commentaire tuza turashishuza ibintu
shira gutya kuri balance urabi. ubwo busirimu hari igihe butuma umuco canke ubukristo bugabanuka muri wewe. Rindira umuco w'ahantu ntusigura kuza guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu. Wewe Frank ukene wewe kubera ki wambaye ngaho iyo bag cyangwa wambaye igikomo. Bavuga ko ibikomo ari by'abagore. Wewe wambaye igikomo. Why? Ibikomo si bibi. Ibikomo bavuga ko ari by'abagore n'abakobwa. Wewe kucambaye. Ni style. Voilà, ni style. Ariko mantere mumufashe kuri ico onya. Baza kumubwira ko iyo uramutse ubonye umukobwa yitoboje kuzuba canke mu byo mu mikondo ho ntoboye uwo muntu kabisa bari ndangiye. Jena mukondo utoboye no? Jena toboye ku matwi gusa kandi urana ko nifite akantuze kamwe ziragize bya ndi bigerino. Urumva? Kuzuru naho c'est normal urana ko ntashira na gwa ruhereni runiniya rusarisha. None nkaya nari mfise rujya naho mwoca munshira he. Hari kintu uvuze mu kanya ati jiwe cyatumye kuva nkiri muto ntakizwa. Nuko nabonye ko hari mu makozi b'Imana baba bafise amacakubiri. Nta rukundo bafise. Kandi zo komanda bivuga. Abapastori barikunda sinzi ko bose ko bahora bavuga yuko imwara iriyo hava abantu bakunda amahera bikunda. Sinzi ko bose baje bamanuka bavuye imwara. Nasanze babambeshera abanyamwara bababeshera ahubwo bayatangaye. Ninde we mbwira umaze kuyaguha numwe kwijana atanga amahera. Umwe kwijana urashaka gusonza umukozi w'Imana ari ngaho ka waramugaburiye akakwima ivyuge. Bafise abantu benshi bareze bafise ama responsibility menshi ngabo. Urazi imfuvyi zigoreye mu isengero n'abapfakazi kandi ijambo ry'Imana rivuga ko aribo batangura gufasha. Urazi abantu bafiriyo n'inzara muri amasengero yo. Ega nabo nyene abo pastori ibyo mvuga baravyumva. Kandi barazi ko ntababeshera. Urumva? Barihagarara ko ariko barazi yuko ntariko ndababeshera. Yagarutse avuga ku bijanye na pastor w'ikimuga ati pastor w'ikimuga hari ico ndamuzi naramwiboneye. Voilà. Bisigura yuko intambara wahuye nazo z'abakozi b'Imana. Suyo gusa abandi badamu benshi nabo ni benshi bavuze ko bamunzi. Ni benshi. Uzoje mu makomantere urabe ni benshi bavuze ko bamunzi. Urundi mu mazina yawe ngo Jean Felix n'ikiyoka. Sigura yuko dongo ari abantu basanzwe bamuzi koko. Bien sûr. Benshi baramuzi kandi Imana yagihisha. Jeje nyene sinenzi gusenga ningiyo bitumutwe. Mugi Imana yarabinyeretse. Kandi rero ikacimunyereka ari imbere yiwanje ko nyene Imana irazi kwigisha neza. Ariko rero izo ntambara wahuye nazo zo kudurahura n'abakozi b'Imana muri ubu buryo. Ni hari abandi bigeme canke abandi badamu bahora n'izo ntambara z'ibigeragezo by'abakozi b'Imana mugabo bakabyigumizamo ugasanga yemera kujyama n'abakozi b'Imana ugasanga yemera kujana mu bibi n'abakozi b'Imana ama mugabo akavyigumizamo meme ntabibwiye n'umugabo wiwe. Birabaho bien sûr. Nkubu ndafise kanya imwe urabona mbo kandi mbanze nsabe pardon. Hari abantu baguma bansaba inimero ya telefone. Muga nanka kwiexpose. Kwishira ngano kwiexpose. Abantu basha nimero yanje ya telefone baca ngaho kwa Frank. Urabizi iyo bakurondeye ko nawe ukacuraba ko ari muzima ari umuntu bikenewe. Urumva abazoyikenera bikenewe baca kwa Frank mbonye bikenewe. Nawe abikenera arampuza namwe. Hano umuntu yandondeye. Umudamu. Gafapasi. Ambwira ati koko ibintu ngira ndakubwira. Ni jewe nawe nta n'uwundi muntu abizi. Jewe mugabo wanje ni umuprofeti kandi amuze umuprofeti. Ntwari umunsi nzovyanda ngaha. Bazoca bararabimutse mu Burundi. Urana ko bantuka ngaha. Uwo munsi sote bazonyica canke bararebe bikoreye imizigo bave mu gihugu. Kuko ibintu bakora birateye isoni. Uwo muprofete ni umugenzi umugabo w'uyo mudamu. Urumva? Barakorana umurimo w'Imana. N'umugabo w'uwo mudamu. Yes. Hanyuma uwo muprofete aramudiraga. Bararyamana. Baryamanya mutera inda. Uwo mwana afise 4 ans. Yari karambaza none nzobimubwire canke nzobireke. Urumva guhanura je ntibabone gutyo je ndakora. Kandi Imana irankoresha ukunyene bangaya ngo uko babona ngo uri mborerwa ngo ntukijije. Mana Imana inkoresha ukunyene kandi nyemera ukunyene je ndubaka sisambura. Urumva
Jarana nuko ntubatse muga abantu baje kunyitura nuko kwimana umuntu maze guhanwa ngo asambura azompinyuze abivuge nta muntu numwe jewe mbwira ngo sambura ndubaka kandi bikagenda neza yaje birashaka kwanka abandi bigakunda imana ikancamwe bigashoboka uwo mudamu rero namubwiye ati madamu ukaba udashaka gupfa ntuzucire hasi uko wabinumye uranuma ntuzubibwi kuko bimubwiye azohitana umupanga ateme umwana wawe yongera ateme n'ujya mwabyaranye kubera iki none ibaze nkaho uri umugenzi n'umuntu gutya akaca kuryamana n'umugore wawe akaca amutenda bakabyarana wewe ukaca wiyandika ko umwana ukamurera après 4 ans ukaca wumva ngo umwana asubi wawe ni umugenzi wawe mukorana agafuni kabisa ko mu mutwe yago kabisa basha je namubwiye ati vraiment je baranyizera abanyizera baranyizera aho nabo batanyizera sinkeneye kubanyizera yego yes ndikuvuga ko izo ntambara zirahari ku bwinshi hari n'abantu bashobora gukora bikurikirana mugabo kandi rezo bavuyemo avuye gushurashurwa n'umukozi w'Imana ubu nyine tuvugana ugasanga umuntu akayakurikira ikiganiro avuye kuryamana n'umukozi w'Imana wiwe canke maybe uwundi muntu yaramukeneye ko izindi nyungu no munsi hamwe vyobandanya uko oyi abakozi b'Imana baguma biyanduza muri ubwo buryo abakobwa bariko bariyanduza nabo nyine muri ubwo buryo ubona bizoherera he wumva none muri societe urumva hari cuka kibi ibi biriko biracafuza n'igihugu rega niko abantu batabiha agaciro yes iyi ni sura mbi ku bihugu byose harimo abakozi b'Imana bameze gutya uri kurumva donc kandi bizohera kuko ugiye kuraba no muri societe bisanzwe abagabo batanye inzoga mugasi wowe mvuze na nuru abagabo batanye inzoga bakunda sex Imana ishimwe ko adukuyemo uri kurumva baze bampinyuze abagabo batanye inzoga bakunda sex rero iyo atametriza santima ziwe aca akora sex n'abagore batandukanye n'abakobwa aca beba bivuga gute aca yisanzura aca yirekura donc aca binzererezi mu ncamake Fizi ya komine urumva ibyo birazwi byembyembye abapastori bakunda igitsina gore c'abagore babo apana ic'abagore bafise tama basi par exemple hariho umupastori benshi barongora arabatindi atamahera arabatindi pastori abapastori benshi bugura amayigize arabatinda atamahera bafise koko apana n'abakene abatindi none sivyo nabo barabizi yakubavugira barabizi nabo nyene kandi nawe urabizi reka kwikura mu bwenge ugasanga umupastori agenda n'ikirato carahengamye ipantaro yaratabutse ishati iraba hariya ikrovati intunze yinani ikora iraba hari indi iraba hari twebwe nitwe tubasirimura tukabambika uduhuzu twiza tukaba oya bakirisu tukabambika impuzu nziza tukabasirimura tukabakura kucava Imana ikadukoresha tukabicarika hano hazimye kaca batangura kubona rero ibisusu by'abandi bagore beza beza abagore b'abapastori bafise ibibazo mu ngo bafise ingorane mu ngo zabo abagore b'abapastori bubakiye bashe ku mahoro benshi 99.9 bubatse nabi n'abagabo babo urumva rero baca batangura kubona ibisusu eglise irasirimutse urumva irateye imbere hatangwa kuza abakobwa b'inzobe abagore haje n'abafise ibibazo bitandukanye akaza umukobwa akavuga ngo daddy aba badadi rero Imana izimbabaririye imyaka yose nahamagaye ngo daddy atari badadi banje urumva ukaca usanga araje ngo urumva ngo mfise daimoni sambanya urumva aho aca gufatira par exemple okay aca avuga ati nkeneye kukugira deliverance n'abagore bo mu nzu ibintu nze bikabasambanya ibimaridoni bakaca baje ngo babagire deliverance izo deliverance rero n'abagiye bamugirira deliverance je ndazi umupastori tuzi nanyi yahora batuma amaboka y'abagabo babo
nk'ubu umugabo adahuza n'umugore agagutuma imboka y'umugabo wawe ukayingwa kugire deliverance bigahera basambanye ba delivery boka je ntana ko abantu bantuka umunsi navyanze hanze muzoca mu n'abantu muzosaba kuvuga je nzi ibintu byinshi maze kubona n'amasi y'uwanje n'amatwi yanje yumvise hari n'umuntu yavuze ati koko ndagukunze cyane pe kuko nanjye ivyo vyakubaye ko vyabungere n'abapasteri vyarambaye ko umuntu wese nasenga imana yiwe ayubahe nayo imwubahisha ace bugufi ugatwe kiwe yihane kubwiwe bisigura yuko umuntu yoca ubwenge amantizera abakozi b'Imana none tubizera nkande mugasi ndablaminga kubera naje nabibayemo ntubona uyu urumva ko byamushikiye so umwe maze kubona amakomantere menshi avuga yuko byababayeko urumva ko ndi mu bandi urumva yego biba ku bantu benshi kuko birazwi yego je ndabizi 100% barana umukozi w'Imana atabikora ibyo bintu yego adasambana n'abakristo yego mana nuwamize Yesu wese apana na partimu yamumize kuva ku mutwe gushika ku mano uwo nawe ninde ashina umwe kwijana nkabo se n'abasambanye mvuze nka simvuze bose nka muri make 80% zirenga kubagabanya zirenga kuzimana bari ngaha mu Burundi bemeye bari muri business benshi bari muri business ibyo nibiki abakozi bashaka kuri 5 b'Imana abantu bemera bashobora gukoranya ibikorane binini wewe rindira wewe urabazi mu mitima yabo turafise Prophet Joshua turafise Prophet Modeste turafise abapasteur Eric turafise Pasteur Chris Ndikumana turafise n'abandi banini nyagose bakora ibikorane bikaba binini banini uvuze banini ushaka gushika koko no kuvuga bakora ibikorane binini nya bagakiza imitima ya benshi imitima ya benshi igakira imitima ya benshi aho tubirabira aho kuma commentaire umunsi nzobana batanuka nzoca mbona ko imitima ya benshi yakize ikirahe bariko basengera muri vide wewe atari umuntu naho atari umuntu aje ngo akujye nubwo ashaka gukubita ikofa ukaca usimbira ngaho ukamutuka imitima ya benshi yakize gute baza bagatukana kuri YouTube kuri muri commentaire koko sobo mutuku gahora sobo musomero gahora mbere kanje ndabibaye je papa wanje amvyara sivyo ko ndamuvuga kana amubwira tuze uyakire urazi ko muri abanyamafuti muri abavantiriye uze uyakire uyari yakiriye kuko arazi ivyo mvuga ko ari byo wenyene ni papa wanje yamvyaye munda papa wanje munda niyo yakuvyaye urumva none se yamvyaye si papa wanje urumva gucanze urumva yari yakiriye none ndinda mvuga papa yamvyaye abandi na kubera iki ndeka kubavuga hari aho byitwa ko urengera ndengera he ibikorwa vyiza ndengera he mbwira aho ndengera jewe gufata umuntu ashobora kuduza ibibanza binini none ibibanza je nababwiye Imana nikorera mu bwishi suri gatonye ashobora kurungika audio canke record imwe igafasha isi yose mu gifaransa abumva igifaransa bakumva abumva icongereza abumva ikirundi bakumva bagashinga intahe z'ubuzima butandukanye bw'abantu bagiye barahinduka bivaye n'ubutumwa bumvise uciye muri kanguka hamwe no munsi wewe Koko Claudine yaciye mu madini menshi atandukanye yabaye desi canke abakozi bana bamuhemukiye akaceza akavuga nabi wa muntu avugwa neza na benshi canke yumvuga neza n'abantu none ndababaza je ndabibariza ikintu kimwe jewe kuvuga ibyo mvuga nta muntu nzobeshera hako nzokwicara kuri kamera ngo ndiko ndabesha nzatume nguma muhira ndyame uri kurumva nico nababwiye Imana nikorera mu bwinshi coco ikorera muri butatu yarabisiguye Bibiliya niko mudasoma Bible rega turayisoma Imana ikorera muri butatu umva havuzwe muri 10 canke muri 20 kubera iki muri butatu wobisigura ubwo butatu rero n'ubuhe none we vuga none ubwo butatu yanda mpemuyera ngira umuntu afise mpemuyera muri aba bantuka raba commentaire amajana 990 hafi umuriyoni nta commentaire nka desa urara commentaire nka wisa senkani kandi ko ndazigara nka 9 nizo kuntuka oya hari benshi bagutahura bakumva hari benshi mumva nakumbure nibo banyabashinga intahe yuko nabo nyene hari ivyo bahurira niyo reka nkwere kundi muntu reka izigenza wa bose rero wundi Modeste reka ndamugarukeko baramubajije ati
harya bamuvuga Chris Ndikumana ngo si umukozi w'Imana ibikini urumva baba bavuze jewe nce ndavyumva uri kurumva wewe ubivuga ku iki urazi ngene yishuye ati bage nabo byananiye gukizwa none ga Modeste ndamwibarize reka jewe ndakijiro kivyangu none Modeste je ndakubaze je narumvise ko ari je yafatse urumva none Modeste je ndakwibariza wewe ko waguye mu caha kandi cana aramuvugiye ibaza akaca mfaka vraiment urumva uribuka wa munsi ndamuvugira ukaca mfaka vraiment wewe ko waguye mu caha kandi wowe ukora ku bantu kabasengera hanyuma nanje ndi umunyagihugu asanzwe nawe n'umwana w'umuntu nawe n'umwana w'umuntu none kubera iki nanje banjije urubanza ntakora no ku bantu hariho message nabonye yindi ni gitabo kinganuko yavuze ngo urumva ngo abakozi b'Imana ngo nabana b'abantu ngo nabamos Imana yarabemera ngo ba Dawidi yarabemera ivuga ati Dawidi Imana yaramukunda ariko yari umukunzi w'abagore rero abakozi b'Imana mubareke kuko Imana ibakunda uko bari mureke bazana ubutumwa abihana bihane hama namwe mureke kuvuga amafuti vuga abihana bihane ureke kuzana amafuti ngaho none aho hihanye bangaye ku majambo yose wavuze kandi abakozi Imana nkuko nyene babivuze abakozi Imana bihanisha abantu rindira gute ntibavuze tubareke basambane batera amadu ko bashaka urumva bagira ibyo bashaka na Dawidi yarasa abagore benshi rindira aho rero ngaho bica bisigura iki tuce dusubira muri Bible sivyo hahandi handitse nyimba ari muri Timoteyo niba ngo ni muri Timoteyo kugira umuntu abe umuzezo wa shengero ategeza kugira umugore umwe aho natuca twashira hehe tuharamplace tuhashire ko bogira bahabara benshi apana abagore mu nzu abafise umwe hanze abafise abahabara tubareke baradeklara bavuga ati ebana koko tureke dukora ibyo dushaka tugira abahabara n'ijana twihanisha abantu none gute yo kwihanisha umusambanyi nawe yasambanye gute yo kwihanisha umusuma ngo amusengere nawe nyene ari umusuma atisengeye umva ibyo bintu bijanye abakristo ni hari abakristo bijuju nk'uyo onyi bajana n'amasantima byandi byo gufana abantu umva bibaho ibyo bintu oya fana yes shaka dusimbire mu gihugu ca Kongo aho nyene turaza kuguma kuri ku bakozi b'Imana still aho naho nyene hari abakozi b'Imana bivuga ko ari abakozi b'Imana banininya ngira muri kano karere international akora ibitangaza bidasanzwe nare mbonye mu rushengero rwa Tunasi abakozi amateka kwa Francis tatu plutôt rivuge Tunasi kwa Francis tatu aho yakoze ibintu bidasanzwe muri eglise ku mujene aho yazanye indobo amayaka mu muriro muri eglise hari ibitangaza vyemeye gukorerwa n'ibitemeye gukorerwa canke vyose n'ibikorwa vy'Imana urana Frank bana ko ubundi ko ndabivuga akabona ko ndiko ndagwanya abakozi b'Imana hari gihe umunsi kandi ni vuba igihe kiriko kiregereza hari gihe bazobitahura abantu ibintu mba ndiko ndavuga koko kwa tatu indobo ntiyatsemwe umuriro ntimwabibona sivyo none umukozi w'Imana nk'umuhungu wiwe basi mutoye ari munsi yiwe akoresha ibitangaza ngo urumva ngo bafise ibibazo byose babisishire muri rya ndobo hanyuma umuriro w'Imana ugira uze kubiturira warabanye video sivyo bya vrai Evan ndo kiratingi ku muriro uraka bya vrai uri kurumva je ni kubera abaca baba bagira ama copyright nace ndabibereka gutya kuri kamera ariko urumva ntivyemewe urumva rero bibaye gutyo abantu bacobora gumuka baravuga ati none gute mwe n'iryashenge zijya n'imajiro akoze tatu wenyene Francis ko ari Imana ko tubira ko ari Imana ndiko ndakubwira ibyabaye tatu yaragarutse wenyene aravuga ati yavangiwe ijya ntiyari miracle y'Imana uri kurumva byaberemwe mwe mu rusengero kuyiwe kubera abantu babaye confused si yose ikikoma induru acagaruka avuga ko yavangiwe none yaravangiwe uwo muriro wavuye ko atari bo bacanye bya bindi ndababwira ko akoresha amashitani
mukavyanka kuvyemera deja Tatu n'umupede aryamana n'abagabo bagenzi biwe koko twama tumutumira ngaha mu Burundi pe reka kuvuga reka bazizarabashamwe ayo mademo yabo uri kurumva reka nkwereke wese nakurungikiye audio wowe nyene naho wowe ubashaka kunteza abantu ndabizi Franike mugaje mwaje mpamvu I don't care urumva wowe nyene audio ntirimwo ngaho ariko abwira umugabo mugenzi wiwe avuga ngo sheri nafashe indege nza kukuraba yego muri Kongo barabivuga neza ibyabo nta na kimwe babagira kandi barisanzura nta na kimwe je ndabikurikiranije n'umurango nta kintu nzozana ngaha copy ngaha kitarico urumva je mvuga ibiribyo ngo sheri ngo nafashe indege nza kukuraba none ugumumbwira yuko uri okipe n'umugore wawe jewe ngira duhebane jewe Francis Tatu mfise imyaka mfise 35 ans ndacafise ibikorwa byinshi ireka aracari muto ndafise ibikorwa byinshi byo gukora wose pede abwiye deja abwiye umugabo umugenzi birazi ko aryamana n'abagabo ivyo birazi kandi iyo abantu baja mu mpuhe mumbi z'amademo kugira babahe power baruhira kuryamana n'abahungu urumva Tatu rindira ica kabiri kiyavuga ngo inzoka ngo nikore inzoka ibikirimo ikizirya plant umuntu ashiramo Tatu akiri ngaha gisengera ngaha akiri ngaha mu Burundi ntiyari bwabigire ubu rero yarinjiye ni deep ari muri high level yaba satanist afise urana trust vanga gushikino ntaje mu isengera akigisha abantu bakumva ntakora ama miracle kubera barabahunya amaso bakabacurika abakristo urumva ugiye kumuvuga nawe babona ko ari we mubi ngira umukozi w'Imana ashaka kugira trust je ntibamuhora je nta muntu nsengera ntibamuhora none yuko ngo ndatoboye izuru ndatoboye amatwi ngo plante ngo nizi bage ngo nize mu kuzimu urumva ntabyo yabonye reka uraza amafaranga zigugwa wewe uri kurumva rero bakaca ntibabone ibyabo muko ibyo wanje nibyo bariko barabona jewe zibage abantu b'Imana ndazigura muri bijuteri nkaziyambarira n'ugushaza nk'uko umuntu yambara shenete awakwambitse amahereni isaha ko batavuga isaha sivyo bakaca basimbira ku mabage n'abakozi b'Imana bangahe tubona bambaye ibiheko ku maboko ibiheko ko batabavuga ntitubabona Tatu ijya trust vanga ku ruhanga gushika inyuma ni style nkuko wavuze nako ari style umukozi w'Imana trust iva gushika inyuma okay bisigura iki kuba uwitwa ko ari umukozi w'Imana ejo nkagiye ashobora kumubona mu bintu bidasanzwe umuntu yofata nk'ivy'amareba ariko kandi akaba ari umukozi w'Imana anytime gahanya mu gihugu mu makozi b'Imana bemego bashobora kumwikorako bifise ihe shusho nuwi yihanalize ushobora kubikoraho gakoko urumva benshi bigisha ijambo ry'Imana uri kurumva bigisha ijambo ry'Imana bakakwereka ko ibintu bimeze neza bari mu ntumbero y'Imana ariko behind hari ibindi bintu by'amademo bakoresha means that yes urumva donc wowe uri kurumviriza ingene bavuga Yesu kandi na Bibiliya irabivuga neza niko abakristo turi bipfu tutazi gusoma na Bibiliya twumviriza ibyo bavuga tutisomera Bible nibyo navuze umuntu wese turiko tuja mu bihe bigoye iyo aba babona ibyo mbona jewe abantu no kurya abantu boryama ibintu bigiye kuza sasa apana si bwa bwana umuntu wese yisengere asome na Bibiliya akoze icaha ntamwe randahari fuka musaba Imana imbabazi ikubabarire hanyuma ubandanye urugendo buke nibyo navuze jinkomezi zanje ndazizi n'intege nke zanje ndazizi Imana izaziramo intege buke urumva Bible iravuga neza yuko bazokora ibitangaza mu izina rya Yesu mu bihe by'imperuka abantu bazokira miracle zikogwe urumva ibitangaza bikoreke si bibiri ko biraba none kwa Francis no kwavuga yuko uwo muntu yavangiwe aho nyene ninde yacanye n'ikibirito umuriro ntwabanye video birasirikira no muri Kongo hose
kandi n'ibintu byumvikana ariko abantu bo ngaha iwacu mengo sinzi nyimba mucuramye gute nyimba babacuritse mu icupa rifunze nyimba mumeze gute muca muparamira aho kugira analize yiwanyu namwe murabe ingorane ntibasesangura je ndasesangura uko bukeye ko bwije Franike je ndashaka kurara sesangura gushika mu gitondo tanga ibintu bitari byo yego just mu gusoza ikiganiro cyacu abantu benshi baragukunda amakandi bamabumva zimwe mu manuru ubahereza kandi n'abandi benshi mudahuriza ku vyumviro vyawe uno munsi ku bintu kenshi bituma mudahuriza ko cyane ni iyo ukoze ku mukozi w'Imana Chris Ndikumana byukuri umufata gute wewe bwina mu mutima mu mutima wanje je ngenda ndamufata nkuko nofata umukozi w'Imana uwo ari we wese uti kubereke ijambo ry'Imana riravuga neza havumwe wizeye umwana w'umuntu niyo mpamvu abakristo badashika iyo baja niyo mpamvu abakristo bagorerwa mu isengero kubera iki bizera abapastori babo gusumba Imana bizera Chris Ndikumana impamvu mpora ndamuvuga je mpamvuga ati kandi si bibi ni analize ziwanje nkiyumvira ku gatwe kiwanje nyimba bibona nyimba hari ica biziko nyimba atavyazi ntaconze Pastor Marcelo na Tunasi n'abagenzi uko bavugana no koko banaryamana abakongomani biwabo abajournaliste bose bavuga ko baryamana n'umugore wiwe babipfuye ariho hatangwe kwa sinzi niko mwe mutaravye tatu yarigeze kumara igihe atavugana na Marcelo bari bashwaye bari muri beef yari yafushe yamwira wala nari byo byose umuntu abivuze abantu baca bakoma induru je ngaca mvuga none kubera ikara abagenzi bapasende Chris Ndikumana bameze kucyara abagenzi eske ikibazo cyambanza kandi nga eske Chris Ndikumana ibyo byose arabizi abizi kubera ikagendana nabo sawa ufata ko atavyazi atavyazi naho afise mpwemu yera gute atobimenya afise mpwemu yera hari chamfi nkoze muri make wewe uri muri question mark yes gute yes bigenda gute abo bantu twumva kamanyanga hama kandi ku mukozi w'Imana wacu abagenzi gute ico nico kibazo je mfise ntibandondere ahandi amate minuit soir no je ndabaza kubera ko abo bantu bazwi nabi kandi n'amapreve turayafise none kubera ko abagenzi na Pastor Chris Ndikumana muri komate ya mutwishure nta kindi kibazo je nifitiye komege mu vyumva nuko mu bifata sino avuze ubutumwa ndumva nk'abandi bose nkumviriza c'est bon yego ariko ikibazo nico kubera baratwigisha ngo umugororotsi ntagendane n'ababi babivuga gute ntugendere mu nama z'ababi ntugendane n'abacokoranye nk'abarya bo Imana yaramaze kubagira gutya batihanye ba Marcelo na urubanza mu izina rye uranze ibintu bakora ariko raba nk'ubi bintu Marcelo aheruka gukora hari ibintu bibabaje bitagira n'insiguro urana bimwe by'umugore we yapfuye abiwabo bashaka kumenya icamwishe barasabye zana passport basi aranka kuyitanga nta trace nimwe yerekana ko yagiye muri Turki babona trace yuko yahereye mu Bubirigi mugaba bamukuye mu nzu agiye kuri aeroport ntiyahagiye Turki ntiyashitseyo ibyo bitaro yavuze yapfiriyemo bamugira operation barabuze izina ryiwe urumva we Marcel yazanye igikaratasi kitagira ko kashe yo kwa muganga na hamwe cerekana yuko yapfuye ari cyo bamuhaye cyo muri morgue sawa baramubwira okay ko mwari kumwe waje muzanyo ikiziga zana passport basi turabe donc bakeneye kumenya icisha umwana wabo ikintu yaciye akora yacaje muri tribunal gukonvoka inabuko umukecuru w'imyaka 80 muri tribunal umuntu aba orgueilleux ari umukozi w'Imana adasha kwicisha bugufi deje umukozi wa satani baba bafise impwemu z'ubwibone kwishima kwishira hejuru impwemu ya orgueil urumva uwo umukozi w'Imana wawe turabizi bajya na ba satani birazwi rero Pastor Chris Ndikumana ikibazo je nifite nico gusa nta kindi yes
koko ndagana gushimire cyane nakavura mo nakaje Merci beaucoup, ndabashimiye nanje cyane ushimira abakunzi bawe n'abansi bawe ndashimiye abakunzi banje ndashimiye n'abansi banje n'ahataco dupfa ariko umunsi umwe muzontahura nzokoma ndabasengera muhinduke mureke gutukana mukize mu mpuye no mukuri. Yes, merci beaucoup wose dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumera yari African TV. Asante sana.